Shalom shalom groupe bamaso ndasubiriye kubaha ikaze muri iki kiganiro bamaso ntihagire ugutwara igisibo cawe jewe mugiye kuganira nitwa Abel Mbonimpa. Uyu munsi tugiye kuganira ku munsi mukuru wa nyuma ari wo munsi mukuru w'insago. Niwo munsi mukuru muri Bibiliya ugira ndwi muri ya minsi mikuru yose twavuze. Uyu munsi mukuru rero w'insago turagiye kumva vyinshi bijanye n'ivyerekana ingene abera bazoba bibanira n'umwami Imana yacu azovyagira muri bo. Nukuvuga ngo Abisirayeli bahimbaza umunsi mukuru w'insago bitewe nuko bibuka ingene Imana yagenda ibana n'Abisirayeli mu bugaragwa. Uwo munsi mukuru utwibutsa ukuntu Imana izovyagira hagati mu bana bayo kandi ikagerera muri bo. Umunsi mukuru w'insago utwibutsa ukubana n'Imana ibihe byose. Imbere byose mwene data ndakuraritse kugira ngo ntuhombe ntucikwe n'aya majambo y'ubugingo, tugira ngo tubanze twihereze Imana dusenge. Haleluya. Urakoze gitandara, urakoze mwami mwiza, ndagushimiye kubwira ijambo. Haleluya. Urakoze, hezagira abera, hezagira ubwoko bwawe, hezagira abagiye kumva ya majambo yose y'ubugingo. Urakoze Mana, ubishimigwe. Nanje ndagushimiye, umpezagire, uzigama ubugingo bwanje, unyuhagirisha amaraso yawe igiciro kinini, maze mwami nganire na bene data iri jambo ry'ubuzima, iri jambo ry'ubugingo. Urakoze, ubishimigwe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Dusome amajambo y'Imana aboneka mu Balewi igihimba ca 23, maze dusome duhereye ku murongo wa 33. Dusome mu izina rya Yesu. Uhoraho abarira Mose ati, barira Abisirayeli uti, ku munsi ugira 15 w'uko kwezi kw'indwi nyene niho hazoba umunsi mukuru wo kunyubaha w'insago. Izibe iminsi mikuru gushitsa indwi. Ku munsi w'intangamarara muze mukoranywe no kuba ikoraniro ryera. Ntihaze hagire igikorwa kiruhisha mu gukorako. Muri iyo minsi uko ari indwi, uko bukeye muze munshikanire ibimazi bitongorwa n'umuriro. Umunsi ugira 8 muze muwugire uwo gukorana kwera. Muze munshikanire ko ikimazi gitongorwa n'umuriro, rize ribe ikoraniro ry'agahebuza. Ntihaze hagire igikorwa kiruhisha mu gukorako. Imana ihabwa icubahiro. Nuko rero uyu ni umunsi mukuru w'insago Abisirayeli bakora bizihiza ukuntu bibuka ingene Imana yabanye nabo mu bugaragwa imyaka 40. Yagenda ibabera inkingi y'igicu mw'ijoro, ikagenda ibamurikira, kandi no ku mutaga ikabera igitutu cyo kubakingira indugumba n'izuba. Imana yacu yabanye n'Abisirayeli bagenda bakambika, bakora amakambi, bagira insago, nuko rero baba mu bugaragwa. Rero mwene data tugira ngo turabe amajambo atwereka ukuntu umusavyi w'Imana Yohana intumwa yahishuriwe yerekwa mu ijuru, ukuntu mw'isi nsha no mu ijuru risha, ukuntu twiteguye kuzobana n'Imana, maze Imana ikabana natwe ikagerera muri twe. Ayo majambo tuyasoma mu gitabo c'ivyahishuro Yohana igihimba ca 21. Reka dusame duhereye ku murongo wa mbere. Yohana yerekwa ijuru risha n'isi nsha. Mbona ijuru risha n'isi nsha, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari vyagiye, n'ikiyaga nticari kikiriho. Mbona umurwa wera Yerusalemu musha wururuka uva mu ijuru ku Mana, witeguwe nk'uko umugeni asharizwa umugabo wiwe. Numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe riteha ihema ry'Imana riri kumwe n'abantu, kandi izogerera muri bo, nabo bazoba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izobana nabo. Izoba Imana yabo, izohanagura amosozi yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzoba rukiriho, kandi amaborogo no gutaka n'uburibwe ntibizoba bikiriho, kuko ivya mbere bishize. Haleluya. Shengero ry'Imana, umunsi mukuru w'insago Abisirayeli bawugize umunsi wa nyuma, umunsi mukuru wa nyuma waba mu kwezi kw'indwi itariki 15. Utwibutsa yuko ari wo munsi mukuru wa nyuma, bitwibutsa yuko mu gihe c'impera
hamaze kubaho guca imanza z'iherezo, inyuma y'uko hazoba hamaze kubaho bya bihano, inyuma y'uko abansi bose bazoba bamaze guhona no guherengetera, inyuma y'uko hazoba hamaze kubaho isi nsha n'ijuru risha. Ibi bitwereka y'uko hazobonekana ihema ry'Imana. Yohana yerekwa abwirwa, yumva ijwi rimubwira riti ehe ihema ry'Imana riri kumwe n'abantu bayo. Hari umunsi Imana izoza kubana n'abantu bayo. Twibuke y'uko hazobanzaho kuba ubwami bwa Mesiya. Mesiya azoza kwima ingoma yiwe. Ayo majambo tuyabona mu gitabo c'Ivyahishura Yohana guhera ku gihimba ca 19, aho tubona yuko inganji ya Kristo igihe abansi bose bazocika yondo, igihe abansi ba Kristo bose bazocika umunyota, bose bazomaramara, igihe hazobonekana inganji ya Kristo, aho hazoba yanditswe ko izina ry'akabanga ryanditswe ngo umwami w'abami, nguganza abaganza bose bo mw'isi. Inganji ya Kristo izoza mu gihe c'ubutegetsi bwa Mesiya. Muri ico gihe hazoba hamaze kubaho bya bihe by'impongano, hazobanza kubaho ya nzamba y'akabanga izohamagara abera baduganwe mu ijuru, hanyuma rero baje kuruhuka, maze haca habaho ubwami bwa Kristo. Muri ico gihe c'ubwami bwa Kristo hazoca habaho wa munsi mukuru w'impongano. Uwo munsi mukuru w'impongano ni umunsi mukuru ukomeye wo gushinga ubwami i Yerusalemu. Hazobaho ingoma yo kuempoza canke gutegeka isi yose n'amahanga yose n'amoko yose n'imiryango yose. Abantu bose bari ku isi bazaba bari munsi y'ubutegetsi bwa Kristo. Isi yose izocika ubwami bwiwe, kandi abakoreye umwami bose bazofatanya na Kristo kuganza iyo myaka 1000. Nico gituma iyi minsi mikuru 3 itwibutsa ibihe by'imperuka. Nico gituma iyo minsi mikuru 3 tutashoboye kugira amahirwe yo kugira ngo tuyihimbaze nk'abakristo, kubera yuko twagarukiye ku munsi mukuru wa Pentekoti gusa, igihe mpwemu yera yaza ku ntumwa. Ariko iyo yindi minsi, umunsi mukuru w'inzamba utwibutsa igihe Yesu azozirako. Hanyuma rero uwo munsi mukuru maze kuba, hazoca habaho kandi umunsi mukuru w'impongano. Umunsi mukuru w'impongano uzana ubwami bwa Kristo ku isi no gutangura gutegeka. Ababi bazokurwaho, kuko utakoreye Yesu wese azohanwa. Umuntu wese ngo n'abamucumise bazomubona. Muri ico gihe inkozi z'ibibi zose n'abibone bazobishingwe. Mwene data utarakizwa, utaritegura, ugiye kurandukanwa n'abanse gukizwa neza ku munsi mukuru w'impongano. Nico gituma uwo munsi ari umunsi wo gushiraho ubwami bwa Kristo, n'umunsi mukuru wo kuzana inganji ya Kristo. Haleluya! Maze muri ico gihe Yesu Kristo azoherako rero yima ingoma, maze atangure gutegeka. Haleluya! Inganji ya Kristo izoca igaragara muri ico gihe cyo mu gihe c'impongano, muri ico gihe cyo kwirukana ya mpene yitwa Azazeli, aribo banyabyaha, arizo nkozi z'ibibi, aribo bibone. Hamwe Yesu azobabwira ngo mviraho mwabakora ibizira mwese mwe simbazi. Aho ni ku munsi mukuru w'impongano. Ayo majambo twarayabonye ejo. Rero uyu munsi turiko turakomeza ku majambo y'umunsi mukuru w'insago. Umunsi mukuru w'insago, Abisirayeli igihe bibuka ibihe bamaze bari kumwe n'Uhoraho, ntiyigeze abahemukira, usibye ko ari bo bahemukiye mu bugaragwa, ariko Imana ntigeze ihemukira abantu bayo. Bene data, biratwigisha yuko hari igihe tuzohimbaza umunsi mukuru w'insago, igihe tuzobona ihema ry'Imana riri kumwe n'abantu bayo. Imana izozana urugo rwayo mu ijuru, iruzane irushinge hagati y'abantu bayo. Imana yiteguye kubana n'abantu bayo. Mwene data, uriteguye kubana n'Imana? Mbega mwene data, uriteguye kubana n'Imana? N'uyu isuzume. Yagiye kuza ijuru risha, hagiye kuza n'isi nsha, ivyo kugororoka kuzobamwo. Aho niho tuzibera, aho niho tuzohora, tuzokwamana imyaka yose, ibihe bitazoshira. Haleluya! Ngo mbona ijuru risha n'isi nsha, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere vyari vyagiye. Bigiye kugenda bizoshongeshwa n'ikibengebenge gikaze. Igihe amajuru azovaho, n'isi ikavaho, n'ibiyaga bikavaho, ndetse n'urupfu rumaze gucirwaho iteka. Yesu Kristo amaze gushikiriza byose. Umwami wacu Yesu amaze gusubiza ibintu byose ku murongo, agashikiriza ibintu byose Data. Ico gihe tuzoca tubona ijuru risha, tuzoca tubona n'isi nsha.
hanyuma rero dutangure kubana n'Imana. Haleluya. Mbona ku murongo wa kabiri ngo mbona umurwa wera Yerusalemu umushawururuka uva mu ijuru ku Mana. Oh haleluya. Hari umurwa witeguye kururuka, hariho umurwa, uwo murwa ni w'Imana izobamwo. Uwo murwa n'umurwa w'Imana, aho niho hari Imana, aho niho Imana iba. Mwene data, korera Yesu kandi wikangure ndetse wikazanure, hanyuma witegure kuzoba muri iryo juru, kuzobana n'Imana. Birakwiye yuko uba maso, birakwiye ko witegura, birakwiye ko wiyambura iby'isi byose, maze ukazokwibanira n'Imana muri iryo juru risha no mu iyo si nsha. Nuko rero ngo mbona umurwa wera Yerusalemu umushawururuka uva mu ijuru ku Mana, witeguye nk'uko umugeni asharizwa umugabo wiwe. Haleluya. Mbega uri umugeni? Mbega urashajije? Suzuma urabe yuko witeguye, kuko utejejwe ntazoraba umwami, utejejwe ntazoraba Imana, utejejwe ntazokwicarana n'Imana aho hantu. Nico gituma turiko turakangurirwa kwiyeza, kwezwa, guheba icaha, kurandura icaha. Muntu ukigendera mu caha kirandure iyi saha icitwa uyu munsi, maze wongere kurandura icitwa icaha cose kikugerageza, cakwizingiriye ko chance kuranduka. Ukiranduze mu izina rya Yesu, maze uhaguruke wongere gushingira intahe Yesu, wongere guhagarara mu bushobozi kugira ngo witegure gusanganira uwo mwami. Nuko ku murongo wa gatatu ngo numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe riti, ehe ihema ry'Imana riri kumwe n'abantu, kandi izogerera muri bo, nabo bazoba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izobana nabo, izoba Imana yabo. Haleluya. Yohana yumva ijwi rimubwira riti, ehe ihema ry'Imana. Ihema ry'Imana riko riraza. Erega iminsi irahita vuba. Erega ihema ry'Imana riko riramanuka. Erega rigiye kuza. Erega hari igihe kizogera, kuko Imana yahereye kera itegekanya, itegura kuzobana n'abantu bayo. None ubwo se uriteguye kuzobana n'Imana muri iryo hema? Uriteguye kuzobana nayo? Itegure, wikazanure, maze umesure ibishura byawe, umesure impuzu zawe, wongere gutunganywa, wongere gutunganya ingeso zawe. Hanyuma rero maze witegure kuzobana n'Imana. Rero niwiyumvire hamwe wohobaho umunsi mukuru w'insago, ubwo woba koko uriko uravuga uti nanje nzobana n'Imana mu nsago rwayo, mu ihema ryayo, ihema ryera, ihema rikayangana, ahantu hatagira icaha, ahantu hazoba harabera gusa. Dusome ku murongo wa 4 haravuga ngo izohanagura amosozi yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzoba rukiriho, kandi amaborogo no gutaka n'uburibwe ntibizoba bikiriho, kuko ivya mbere bishize. Hari ivya mbere bigiye gushira. Izi ngorane ucamwo, izi ngwara ucamwo, ibigeragezo ucamwo, benshi bafise ingorane zitandukanye mu buzima bwa misi yose. Ariko ivyo byose nagira nkubwire ngo mwene data, nimba uri mu bigeragezo ushinyirize, hanyuma byose ubibone nk'ubusa, ariko uramirize. Nagira nkubwire yuko ata muntu numwe adaca mu bigeragezo, kandi ata numwe yovuga ngo ntarageza aho wa mwansi shetani ageza gutera amabuye. Ariko ivyo byose nubwo biruko, ndagira nkubwire ngo hagarara ushikamye, umenye ko nawe uri ku rugamba, umenye ko utegeza kugwanya icitwa icaha, umenye ko utegeza guhagarara mu nkomezi, umenye ko utegerezwa kwitegura kugira ngo witegurire iyi si nsha, kuko Imana yiteguye kuzoguhanagura amosozi yose warize. Mbega haraho urarira, haraho wigeze urira, uririra ubugingo bwawe, uririra umukenyezi wawe, uririra umugabo wawe, umusengera upfukamye wisonzesheje, ukamara ibihe utarya, uri kurasenga, usengera uwo mwubakanye, usengera abana bawe, usengera ababanyi, ugasengera n'ishengero. Izohanagura amosozi yose mwarize. None ubwo haraho wigeze urira. Erega abo barize n'abantu barize by'ukuri, si ukuvuga yuko ari bitito canke ibikino turiko turasoma hano banditse n'amajambo y'ukuri. Uwo umuntu atarize bazomuhanagura iki? Umuntu yibereye hanezerewe, yabona n'akantu kamukomye ishwashwa, agaca atangura kuboroga, akasubira agaca atangura guhinda agashitsi. Ubwo woba warabaye umusoda wa Kristo. Erega umusoda wa Kristo nuwamashikamye, nuwamaramiriza. Hanyuma rero ugafata ibihe by'amasengesho, ugasengera ubugingo bwawe, ngo izohanagura amosozi yose ku maso yabo, ngo kandi amaborogo n'uburibwe no gutaka ntibizoba bikiriho, kuko ivya mbere bishize.
mwene data, ubwo ibya mbere byarashize mu bugingo bwawe. Mbega ubwo kuri ubu ntukiri wa wundi mu wa kera? Mbega ubwo kuri ubu ntukiri muri bya bindi bya kera? Suzuma urabe yuko ya ngeso kamere bya byaha bimwe bikunda kwizingira ku bantu, suzuma urabe ko bikiri kuri wewe. Nimba bikiri kuri wewe, ndagira ngo nkubwire ngo wongere gutaka, wongere kuboroga, ubwire Imana ati Mana ntabara, ntabara, maze nkure ku iyi misozi itembagare mu izina rya Yesu. Utembagaze iyo misozi iguhanamiye, maze uyibwira ati mvako shetani mu izina rya Yesu. Hanyuma uhagarare ushikamye mu bushobozi, wongere kumva ko uhagaze mu nkomezi z'Imana. Nta kindi Yesu akugomba ko atari uko umenya yuko yagupfiriye akakubambirwa kugira ngo ukire urupfu rwa kabiri, ukire wa muriro wa Gehenomu, ukire ntuzungazungishwe n'imipfunda isuriranya. Umenye ko uri umwana wayo, umenye ko wakijijwe kugira ngo wihane kandi uzoje mu ijuru. Nuko rero Imana izahanagura amosozi yose ku maso yabo, kuko ibya mbere bishize. Ku murongo wa 5, iyo byagira kuri ya ntebe iravuga iti raba byose ndabihindura bisha, kandi iti andika, kuko ayo majambo arayo kwizerwa n'ay'ukuri. Haleluya! Iyo byagira kuri ya ntebe ariyo Mana Data wa twese ishobora byose, imwe yabanye n'Abisirayeli, imwe yavuga ati jewe ndi Imana ipfuha, mpora abana ibigabi ibitenyo by'abase, nkageza ku runganwe rugira 3 ndetse no kurugira 4, nkagira ikigongwe abankunda bakitondera ivyagezwe vyanje byose, kugeza ku buzukuru no kubuzukuruza gushitsa 1000. Niyo Mana itubwiye hano yuko ariyo Mana ibyagira kuri ya ntebe iravuga ati heraba byose ndabihindura bisha. Imana yayindi imwe yarema, imwe yavuga ati ku munsi wa mbere ntihabeho umuco, iravuga ati nimwitazane ntihabeho ibyaka, imwe yarema ijuru n'isi mu minsi 6, niyo yongeye kuza gusozera igikorwa cayo. Uwakoze igikorwa aragisozera. Mwene data, niba watanguye gukorera Yesu, ukore guhera mu ntango ugeze mu mpera, woye gucika intege. Ntiwibaze yuko uzohemberwa tumwe wakora mbere. Oya, uzohemberwa ibyo uri murakora uyu munsi, ibyo Yesu azosanga uri murakora. Igihe ya nzambi izovuga niyo zigasanga uri kurakorera Yesu, uzohembwa, uzoshimirwa, kuko wakomeje ukihangana, ukaramiriza, ukoya gucika intege. Nuko rero eheraba Imana yaremye ijuru n'isi niyo yongeye kuvuga ati raba byose ndabihindura bisha. Mbega we warahindutse, mbega waremeye, mbega waremeye ibyaha byawe byose urabitwara ku musaraba, mbega waremeye uraca bugufi kugira ngo wakire ubutumwa bwiza, kugira ngo ube ihema ry'Imana. Erega uragomba kuba ingoro y'Imana ibamwo. Erega ihema ni wewe. Erega Imana iragomba kuba muri wewe. Erega urwo rusago guno mubiri nubwo ariko rurasaza, dufise urundi rusago rwo mu buryo bwa mpwemu rutabora. Imana izoza kandi izotuzanira kubana nayo mu bugingo budashira. Ariko uru rusago rw'uyu mubiri Imana irashaka ko urwambikirwamwo urundi rusago rutabora. Nico gituma ugomba gutegura inzu yawe, inzu yawe ikubure, ongera gukubura umutima wawe, ongera gutunganya ingeso zawe, ongera gutunganya kamere yawe, ongera gutunganya imico yawe n'imigendekere yawe n'imvugo zawe n'ingendo zawe. Suzuma mu byo uvuga no mu byo ukora, umenye ko Yesu Kristo yagupfiriye, kandi yagupfiriye kugira ngo akubere umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, hanyuma nawe witegure kuzabana nawe. Rero iri jambo ry'Imana niryo kuza kugutyorora, iri jambo ry'Imana niryo kuza gutunganya, iri jambo ry'Imana niryo kuza kuguhingura no kukuvugutira. Mwene data, kuba mu nsago, kubana n'Imana, kugendana n'Imana, kwibanira nayo ibihe byose, niryo jambo ry'Imana nkuzaniye uyu munsi, kugira ngo umenye ko ari igihe cyiza cyo gutunganywa no kwezwa, n'igihe cyiza cyo kubicare mu gisha, n'igihe cyiza cyo kuba umwana w'Imana by'ukuri yakijijwe kandi yiteguye kuja mu ijuru. Ku murongo wa 6 haravuga ngo kandi irambarira iti karabaye. Imana ubwayo iravuga, ibwira Yohana. Hano rero ni Imana yivugira.
turabona yuko henshi Yohana yagenda yumva amajwi, Yohana yagenda abona abamarayika, Yohana yagenda abona ibinyabugingo, ariko hano Imana iriko iravugana na Yohana. Haleluya! Mbega umunezero! Yohana yaravuganye n'Imana, Yohana yari yaze n'Imana. Mbega haraho umurayaga nayo mu majambo, mu ijwi ryayo, mu masengesho, uri wenyene, uri kurisonzesha, uri kurasenga, ukirwa mu biyago, uyaga n'Imana. Mwene data, ndagira ngo nkurarikire kuyaga n'Imana, wumve kutegerezwa kuyaga n'Imana. None nimba mutayaga, wumva uri umwana wayo gute? Uri umwana wande? Uri mwene nde? Ubuturuka he kutari kurayagana n'umuvyeyi yakwibarutse akagushira muri iyi si kugira ngo uhaguruke uyikorere? Iyo Mana yagushize ngaha, iyo Mana yagutangiye ubugingo bw'umwana wayo, iyo Mana yatanze umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo akaza kugupfira, niyo Mana utegereza kuvira hasi ukayikorera, kandi ukayikorera ijoro n'umutaga mu izina rya Yesu Kristo. Ngo kandi irambarira iti karabaye. Yohana ariko aratubwira no majambo, ndi Alfa na Omega, itanguriro n'iherezo. Ufise inyota nzomuha kunywa kw'isoko y'amazi y'ubugingo ku buntu. Unesha azoragwa ivyo, nanje nzoba Imana yiwe, nawe azoba umwana wanje. Ariko ibijora n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abashakanyi n'abarozi n'abasenga ibigirwamana n'abanyabinyoma, bose umugabane wabo uzoba mu kiyaga caka umuriro n'amazuku, n'ico rupfu rwa kabiri. Umva mwene data, niwumve ahantu abasambanyi bagiye kuja, niwumve ahantu imborerwa bagiye kugwa, niwumve ahantu abicanyi bagiye kugwa, niwumve ahantu babandi twaburiye dusemerera, turira, tuboroga, dutakamba, tunabingingaga, tubabwira tuti nyabuna rero mwebwe murabona rero iyi nzira mwatoye ni y'amahonero, mugiye kurimbuka, mugiye guhona. Nimugaruke bicitwa uyu munsi. Yewe mwigeme, garuka, reka gukurikira abaza kukwica baguca umutwe. Yewe musore, reka gukurikira abamaraya, reka gukurikira abanywa rumogi. Vayo, garuka, hindukira, garuka, ngwino kwa Yesu. Yesu arakugomba, Yesu yaragupfiriye, Yesu yarakubambiwe, Yesu yaravuze ati ni wewe nabambiwe, ni wewe naboneye ibi byago byose byabaye ku musaraba, bamucira amate ku maso, bamwambura impuzu imbere y'abantu. Yesu yaragupfiriye, Yesu yarakugorewe ko. None rero mwene data, hindukira umenye ko hagiye kuza umunsi w'urubanza, hagiye kuza umunsi aho nawe uzovuga ati mbega jewe ko nataye inzira maze sinumvira, none aya mahonero ngiye kugwamwo. Maze wicuze, wiganyire, maze wihebure, ntuzoronka iyuja niyuva, ahubwo uzokwisanga uri muri ca kiyaga caka umuriro n'amazuku, kirimo ca gikoko n'abamuvugishwa w'inyoma, aho bazobazwa ku murango no mw'ijoro. Abasenze ca gikoko bose, abemeye gushirwa ku kimenyetso ca gikoko mu ruhanga canke ku kiganza, abo bose bagiye kurimbuka, abo bose bagiye guhona. Mwene data, garuka, ijambo ry'Imana ririko riravuga ngo unesha azoragwa ivyo, nanje nzoba Imana yiwe, nawe azoba umwana wanje. Unesha azoba umwana w'Imana, unesha. Haleluya! Uno munsi hariyo umuntu yasezeraniwe kuzoba umwana w'Imana. Mbega nawe warasezeraniwe kuzoba umwana w'Imana? Mbega nawe warasezeraniwe kuzocungurwa? Mbega nawe warasezeraniwe kuzocungurwa kw'imibiri yacu kuri wa munsi w'impongano, igihe hazobaho gusuzumwa n'icamburwa? Bazoverifiya, bazosuzuma, bazokagua, bazoraba neza yuko ubereye kwinjira muri ubu bugingo, bazoraba ko atamabi wagiyemo, yuko utahemutse ngo uze guhemukira ubugingo bwawe, ngo uhemukire Imana, ngo uze guhemukira abavyeyi, ugahemukira ishengero, ugahemukira abantu. Kuko iyo umaze gukora ivyo uba wihemukiye, kuko ubuhomvye ijuru kandi ubwami bw'Imana muba munyuranywe. None rero ndagira nkubwire ngo hindukira, garuka, Yesu arakurondera, kandi Yesu ariko aragusemerera, ariko arakubwira ngo garuka, kuko ijambo ry'Imana ariko riravuga ngo ariko ibijora ni bande? Babandi bagenda badaguza, babandi batazi iyo baja. Umubwira ati nyamuneka, eherabu wowe uri kurahona, eherabu ugiye gupfa, ugiye guhona, ugiye gutikira, garuka mu iyo nzira. Akagenda adaguza nk'uruvuruvu, akagenda yihindagura,
ashitse mu mahwa agacika amahwa, yashika mu gwiri agacika ugwiri, yashika mu bitovu agacika ibitovu, maze yashika mu mukungugu akisurira ko gakungugu, akagenda yiyoberanya nka kumwe kw'ingurube bayuhagiye igasubira kwirunda kw'ivyondo. Ngo canke imbwa ngo yasubiye kuvyidashwe, nuko ugasanga agenda ari kijora, ahandi ugasanga yabaye akanyamasyo, canke kagenda nk'ugenda nk'umenga agenda bigura intege. Wamugira ati nyaruka nyaruka winjire mu maraso ya Yesu, ngwino tugusengere, ahubwo ugasanga nawe arimo aranegosiya agatangura guharura. Ariko ibijora n'abatizera, abatizera, wa muntu bakubwira ati niwizere Yesu Kristo, umenye ko atawundi akiza, ko atawundi avura, ko atawundi atanga amahoro mu rugo, ko atawundi azana agakiza mu muryango atari Yesu Kristo. Abatizera bababwira ubutumwa bakanga kwihana, abatizera n'abakora ibizira, wa muntu ukora ibizira, abagabo batora n'abagabo ku bandi, abagore batora n'abagore ku bandi, babagore bikoresha ibihumanya n'abagabo bakora ibihumanya, abagabo biyononye bakonona imibiri yabo, aribo bakora ibizira, babandi biyonona bakiyonona, kandi ijwi ry'Imana risemerera, bakonona ubugingo bwabo. Abo bose Yesu Kristo afise imiburano hagati yabo nawe. Uno munsi urahamagawe kugira ngo uzane imitwaro yawe, maze iyo mitwaro yawe uyizane kandi bidatevye, kuko ntuzi ejo ibizoba. Ushobora gupfa ukaja muri Gehinomu, ushobora gupfa ukaranduka, maze ukazokwisanga wataye umwanya w'ubusa kubera yuko bagusemereye, bakubura ariko wanka kumva. None rero nabicanyi, muntu wisha abantu, muntu ufise urwanko rutarahera mu bantu, ukwiye kwihana, ukwiye gukizwa. Muntu wishe, muntu wanyaze, muntu wivye, muntu wakoze ibyaha ukaba utaravyihana, n'umwanya wawe mwiza kugira ngo ukemure ibibazo, maze ibibazo byawe bitungane, maze wongere gusubira ku murongo hakiri kare. N'abashakanye, abashakanye aribo basambanyi birirwa baragenda bayerera, usanga bagenda batazi baja ni bava, babona ako babonye bakiruka inyuma yacu, aho babonye bakagenda bakaja nago. Muntu wewe ukigendera mu bushakanye, urota urimo urasambana, ukarota urasambana n'abadayimoni, ukarota usambana byose mw'ijoro, ugasanga uri muri kwegera, maze ugasanga wandura, ukandura no mwitiro, ugasanga uri kuriyanduza, ugasanga ugendera mu busambanyi no mu bushakanye. Ivyo byose ndagira nkubwira yuko abo bose biteguye kutongorwa n'umuriro. Abashakanye n'abarozi, abarozi, muntu kigendera mu biheko, muntu cambaye ibiheko, muntu kigendera mu bigirwamana, wa murozi we ukwiye kwihana. We ukigendana amangetengete y'abantu, mw'izina rya Yesu uwo mudayimoni nasohoke, maze wongere kubicaremwe gisha. N'abasenga ibigirwamana, aribo babandi bapfumura, baraguza, baterekera, bambara ibiheko, abo bose n'abanyabinyoma bose, wa mubeshi we, wa muntu kigendera mu beshi. Uno munsi ijambo ry'Imana rikujeko riti nyabuna uno munsi niwo wa nyuma, ngo igisuma iminsi yacu ni 40. Iminsi igisuma iraharuye, ariko uyu munsi iri nijwi riguhamagaye. Muntu kibesha, umenye ko ububeshi bugera igihe bukagera iherezo. Hari igihe utazobasha kubesha imbere y'umucamanza, ntuzobasha kubukibesha, kuko ibyawe byose birazwi, kuko tablo y'ibikorwa byawe izobigaragara. Uwo munsi ntaco uzonyegeza, ntaco uzohisha. Garuka, garuka, ijwi ry'Imana ririko riraza kuri wewe kugira ngo rikugarure, maze uhindukire. Ngo abo bose umugabane wabo uzoba mu kiyaga caka umuriro n'amazuku, nico rupfu rwa kabiri. Abo bose twadondaguye, abo bose biteguye kurandukira mu kiyaga caka umuriro, mu kiyaga caka umuriro, nico rupfu rwa kabiri. Abantu banse kwihana, abo bagiye kurimbuka, abo bagiye guhona, bagiye kubona ibara. Ariko weho hindukira, garuka, Yesu arakugomba. Yesu ajya gutegura ibyiza. Ehera abateguriwe ibyiza, ehera bamwe baramirije, ehera ibyiza biteguye kuzohabwa muri iki gihe. Aha hantu Yohana ahishurirwa amajambo akomeye, aha nyene mu gihimba ca 22 ku murongo wa mbere, turabona amajambo Yohana yahishuriwe ku bantu bazokwibera aho hantu. Barahiriwe, bafise amahoro, bafise umunezero.
ngo anyereka uruzi rw'amazi y'ubugingo rubonerana nk'icirore ruva ku ntebe y'Imana na wa mwagazi hagati y'irango rya wa murwa. Hakurya no hakuno y'urwo ruzi hari igiti cy'ubugingo cera 12 mu mwaka, kikera rimwe rimwe uko ukwezi gutashe. Ibibabi vyaco vyari ivyo kuvura amahanga. Nta muvumo uzoba ukiriho. Intebe y'Imana na wa mwagazi izoba muri wa murwa. Haleluya. Abagurano bayo bazokwama bashashe, bazoraba mu nyonga hayo, izina ryayo rizokwandikwa mu ruhanga rwabo. Nta joro rizoba rikiriho, kandi ntibazorinda kubonesherezwa n'itara canke kwakirwa n'izuba, kuko Umwami Imana ariyo izobakira, kandi bazoba abami ibihe bitazoshira. Haleluya, amen. Haleluya. Ngibi ivyiza tuzohabwa mu bwami bwo mw'ijuru. Ngibi ivyiza witeguye kuzohabwa. Nico gituma nagira ngo ndagutera intege, ndakubwira nti shikama ushiramanga. Mukenyezi haguruka, wambara ibirwanishwa by'amasengesho. Niwinjire mu masengesho y'ukuri, niwinjire mu gukizwa nyakuri. Mushinga ntahe, haguruka wambara ibirwanishwa, ubu musoda ku rugamba. Mwigeme, ndagira ndagukangure ndakubwire nti hari abantu benshi babigeme bananiwe, ariko weho ntunanigwe. Nico gituma ndagira ngo ngusabe kugira ngo mwigeme wambara ibirwanishwa maze uhaguruke urwana intambara nziza nka kumwe Debora yahagurutse maze aba umuhizi, aba ari wayobora abandi ku rugamba. Nawe haguruka urwana urugamba, urwana intambara nziza, ushikame kandi uramirize. Yesu ari kumwe nawe. Musore, iri ni ijambo rije kuri wewe kugira ngo guhera uno munsi utangure guheba bya bindi byose byahora bigusamaza, ahubwo ukure hasi urwanira ijuru, kuko aha hantu hazoja yabakijijwe, aha hantu hazoja abana b'Imana, aha hantu hazoja abejejwe gusa. Rero kubera yuko nawe iri jambo ry'Imana rikujeko, ndagira ngo nkubwire ngo ugire ubuntu n'Imana. Uze rero twifadikanye, maze mwese muze twambara ibigwanishwa, maze dukomeze kuyoboka no kumvira ijwi ry'Imana. Nuko rero muri kano kanya ndagira ngo nkubwire ngo amajambo y'Imana araryoshe kandi ni meza, kandi n'amajambo y'ubugingo. Mwene data wipfuza kuzorya kuri ico giti cy'ubugingo, nuze maze tumaramaze gukorera Yesu. Wipfuza kuzobana n'Imana muri rya hema, wipfuza kuzobana n'Imana muri wa munsi mukuru w'ibihe bidashira, ngwino dukorere Yesu, maze twiyambure iby'isi byose mu izina rya Yesu Kristo. Duce bugufi dusenga Imana. Wera Data wa twese, Mwami uri mu ijuru usumba byose, ndagushimiye uhoraho. Data wa twese, nuhabwe icubahiro Mwami. Ndakwinginze nyakubahwa kugira ngo udutabare, maze uduhingure utuvugutire, maze twemere duce bugufi, maze ibyaha byacu bihanagurwe, maze twikorere umusaraba, umwe wese yikorere umusaraba wiwe, maze yongere kugukurikira. Mwami Yesu Kristo, turemeye turaje, turemeye turahebye byaha, turemeye turahebye byose, turemeye turahebye ubugaba. Ndasengeye umukenyezi yongere guhagarara mu nkomezi zawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengeye umwigeme yemere guhagarara mu nkomezi zawe, maze umwambike ububasha n'ubushobozi, wongere kumugira icare mugisha, yongere kunaguka, yongere kuvuka ubwa kabiri mu izina rya Yesu. Ndasengeye umugabo umwambike inkomezi n'ububasha, umuzuze ko mwe wawe yera mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengeye umuntu wese ndasengeye n'abakozi bawe, ubambike ubushobozi bwo mu kurya n'ubwo mu kubamfu, kuko abo tunigana tarabinyana n'amaraso, ariko tunigana n'abakuru n'abafite ububasha n'abaganza isi y'umwijima. Ndasabye ubushobozi n'ububasha, ndasabye amaraso ya Yesu Kristo yongere kuhagira no kweza umuntu wese. Ndabigushimiye kubikoze, ndabigushimiye Data, nuhabwe icyubahiro, izina ryawe rishigwe hejuru. Ndavyambaje nshima nkenguruka. Urakoze Mwami kubw'aya majambo meza cyane, urakoze, nuhabwe icyubahiro. Ni mu izina ry'uwatwitangiye Yesu Kristo umwami wacu, amen.
mwene data uhawe kaze. Ufise ikibazo woshobora kubaza ku bijanye n'inyigisho zose tugenda dutanga. Ufise ikibazo canke ufise umutwaro ushaka kudutura, wo duhamagara maze tukagufasha. Abakeneye amasengesho, abakeneye gushinga intahe no kwemangira Kristo no gusaba ubundi bufasha canke ikibazo cose kijanye n'ivy'urugendo ruja mw'ijuru, mwese muhamagare kuri telefone zikurikira. Utanguza igiharuro kimwe, hanyuma ugaca ukurikizako 819 588 ubusa ubusa indwi indwi. Yesu abahezagire. Shalom shalom.